Ibi bintu bitatu ntuze uvyihanganire nimba udakeneye kwicuza umunsi uzotahura ko ivyo wakoze wibaza ko arivyo bizorangira bigukomerekeje kandi bikubabaje cane. Ego ndabizi twakuze batubwira ngo urukundo rwihanganira vyose. Ego mwe nivyo nanje ndavyemera. Kanatsinda vyavuzwe n'Imana. Kandi Imana ntawe yihariza kandi ntibeshe. Ariko urukundo Imana yavuga rwa rukundo dukundana hagati yacu. Ntiyavuga rwa rukundo rwa sheri shushunana. So, aha rero jewe ngiye kukubwira ibintu bitatu udakwiye kwihanganira canke udakwiye kwemera nubibona ku mukunzi wawe canke nubibona mu rukundo rwanyu. Ntega ugutwi. Ica mbere, umuntu atemera ikosa. Mu vy'ukuri uze wihanganire vyinshi ariko umuntu atemera ikosa yakosheje uze umwigigwe kure cane kuko no gutinya cane. Urashobora kumbaza uti ati none ivyo bibera hehe bibi ku buryo umuntu atovyirengagiza mu rukundo. Umviriza rero ndakubwire ikibi co gukundana n'umuntu atemera ikosa handi bibaza uco ntahura cane. Ica mbere nuko iyo atemeye ikosa birangira ari wewe uri mu makosa, birangira ikosa rikuguyeko. Ica kabiri uzama usaba imbabazi ku makosa utakoze. Ica gatatu uzamugaragara mu rukundo rwanyu nkaho udashoboka, nkaho uri umunyamafuti kandi atari ku makosa wewe wakoze ahubwo ari mukundana yakoze. So ndazi ukwibaza uti none sheri wanje ko sanze ariko ameze canke ko sanze ibiyama bikora nkora iki? Reka mbanze mpeze ica kabiri ndakubwira ico ukwiye gukora nusanga sheri wawe ameze gutya. Ikintu ca kabiri udakwiye kwihanganira mu rukundo rwanyu, nubona umuntu mukundana abona ko akurenze, kwa kundi abona yuko utari level yiwe. Iki rero nanjye ndacanka cane gose, ntuze wigere wihanganira iki kintu kuko iyo umukunzi wawe yifata nkaho akurenze bituma agusuzugura. Hanyuma agusuzuguye kubera ko nawe umukunda atabujyaje cyangwa umukunda cyane, bikagutera kwiburira icyizere, bigatuma uhinduka umucakara wiwe. Hanyuma bikagaragara nkaho umenga gukundana nawe yakugiriye impuhwe, kuvuga ngo wowe warugowe hama abona kugukunda. Ati none womenya gute ko umukunzi wawe yibona ko akurenze mu rukundo murimo naho atobikubwira? Reka nguhe ibimenyetso bikurikira. Ica mbere, ntatinya kukubwira ibintu bikubabaza kuko abazi neza ko ataho uri buje nubwo wobabara. Ica kabiri, akuvugisha iyo afise ico agushakako. Ica gatatu, nta kintu agusaba ahubwo aragutegeka kuko abazi yuko udashobora kwanga. Reka dukomeze ica gatatu hanyuma nze nkubwire ico wokora nusanga umukunzi wawe canke umuntu wita ko muri mu rukundo nawe afise aka kantu canke afise iyi ngeso. Reka dukomeze. Ica gatatu udakwiriye kwihanganira mu rukundo ni umuntu adaha agaciro urukundo rwanyu. Iki kintu ntukwiriye kucirengagiza kuko abenshi bama bisanga mu rukundo bakibwira yuko bari mu rukundo ariko ugasanga bari mu mpundo za bonyene. Muri make bisanga bakunze ariko badakundana, akisanga ni wakunda umuntu ariko umuntu ntamukunda. No kuvuga ngo arakunze ariko ntari mu rukundo n'umuntu canke ntakundana. Aho rero wombaza uti womenya gute rero uwo mukundanye ko atitayeho urukundo rwanyu? Umviriza ndaguha ibimenyetso. Ica mbere, ni wewe buri munsi umusaba ko muyaga. Kuri we kuyaga canke mutayaze ntaco biba bimubwiye. Ica kabiri, ni wewe buri munsi umusaba ko mubonana. Ica gatatu, ni umukumbura wenyene, we ntigira gukumbura. Ica kane, ni wowe umubaza ibibazo iyo muriko murayaga ukamwereka yuko mwitayeho, ukashaka kumenya ibintu vyinshi kuri we ariko we ntihagire ikintu na kimwe akubaza, akaguma yishura ku vyo umubajije. Hama wamubaza ugati none sindiko ndakwishura, ikindi ushaka ko tuvugana ko ni giki? Aha uca umenya yuko umuntu mukundana atitaye ku rukundo rwanyu. Ica gatanu, ni wewe wama utangura ibiyago, ni wewe wama uzana sije muyagako, ni wewe wama utangura kumurondera. Uca umenya yuko uyu muntu atitaye ku rukundo rwanyu. Jewe nkubwiye ibi bintu bine canke nkubwiye ibimenyetso bine ariko hariho ibindi byinshi cyane
ariko twe twahisemo ibi bintu bine. Rero ivyo niwavyiyumvira ko neza biraza kuguhumura amaso, ubone neza ko ata rukundo urimwo, ahubwo wewe urakunze ariko nta ufise mukundana. Muri make urakunze ntukunzwe. Rero uribaza ngo ico gukora ni giki ubonye ibimenyetso bitatu. Nubona ibimenyetso, ico gukora ca mbere ni ugutangura kwimenya canke kumenya aho uhagaze, kumenya n'aho uri. Kuko bakunda kuvuga ngo iyo utanguye kumenya ko uri mu basi mu gutamba ntuduza amaboko. Hanyuma ukaca utangura kumenya umwanya ukwiye gushiramwo uwo muntu. Ugatangura kumenya ati umuntu dukundana reka ntangure kumuha umwanya buke buke. Kuko yabigoye kumwikuramo kubera yuko umukunda, yiza buke buke ugatangura kumwikuramo buke buke. Bibaye ngombwa rero uyu muntu uramuheba ukava mu rukundo burundu kugira ngo ugware igihe gito gikomere cy'umutima, hanyuma mu nyuma uzokire. Kubaho umubabaro igihe kirekire mukazoca ukomereka kandi umubabaro urengeje kandi ari ibintu byaje ubona. Niyo mpamvu ikiganiro cyakozwe. Menya rero uwo muri kumwe muri urukundo ko adafise ibimenyetso bitatu. Nusanga afise ibimenyetso, uwo muntu ntimukundana, ahubwo uwo muntu ariko aragutesha igihe. Jewe wumva ni Juferg. Nimba nafise ikindi kintu dusangiza utwandikire muri commentaire. Ariko wibuke gukora like, subscribe n'agashare. Murakoze cyane.